Cioè, iki kintu ifoko tukigura muri cuisine. Kakigwa menshi. Tuzora. None ubona ko ari promotion yavyo. Pate kigira. Turarya amagato menshi ngaha iminsi yose. None iyo turamutse tuyagura hari igihe rimwe na rimwe atuzimba. Ni affaire. Ntabwo nguma telefona ntuze Grace sindamuronka. Tiwe ndamusubira message ahubwo. Ngomba kumubwira ibiki biriruje. Ingaga turumva. Oya vraiment. Ndabe. Bite Grace ni sawa. Hewe. Ndagupfinza entrete zozore taba telefone. Batsikangana gutelefone ugasanga aho uza kumbwira ngo ari mu bana ari mu biki akuzuzura ndungikira vraiment message umbwire ko wambonye. Urumva? Hari ahantu n'ubu impuzu ye Grace hewe harasara ahantu hitwa Village de Valeur sinokubwira aziza nkora zacu nkeze mwa ziruka inyuma zitabura impuzu je hari gihe bonone impuzu nkumva inzigiranyisha urumva hewe urumva watwara ikibazo c'abagore urabizi ko twoga abana ari twe tuguma turaba impuzu z'abana ucugira affaire nukuri naginja sanga ya jeans y'abahungu bawe nukuri biruka bagira gute urazimese ntiziva ku basha ntiziva kuziko vraiment ukuri zirakomeye please uzumbwiye dufate programme Village de Valeur nahakunze hari pratique narahakuye n'igikoti ca top ca hiver $30 yewe sister aya kabisa tuze turazigamya zije za mangazine zaryari ahantu hori harantwara vraiment je navuga nti aya ni menshi ngiye gusuma nkavayo nabwaye mutima en plus impuzu z'abana bambara amezi 3 baye ibintu bishoboka mukanya gato kurazibarenze hewe urambwira shana tute weekend tujaneyo ndahakwereke hewe bizo rero ndamikiza abana n'umugabo Eka ndamufatire audio mama imba daciye bugufi aragayana ash nata ane nguharira uranyambitse bara muri Canada kweri bera Village de Valeur vayura ugende kwibwira ariko man aha ho nzohoranca bazoza banyerekana bantunga gatoki ikibazo mfise niki iyo tugemwe bararaba market we ntuze abarundi n'abanyarwanda ngaha none ntubona nkaho kubimubwiye menya yuko mu minsi 2 Canada yose ngo bajya ngo urabona ngo baba peri ko bazi Village de Valeur kugira umuntu aje gusumira ntaronka ntatwo gumara urabona baragize muri Canada uba bahora babona twa dukoti twanje twiza tose nakazoba kanzimvye baje kubaza muri Village de Valeur uransubije hasi vraiment bakuje uranyishe uranyishe waza mahera muhorandi hangiye gusuma impuzu zaba birangwa mahera ntaco bibabwiye je ndiko ndaraba abantu bazoza baranda ntaco binda je ntaco bimbwira niba baza kumfasha ndiko ndari hano aha rero bagira bahana na message Burundi bi mu Rwanda hose bakatipo muraho mubona kabego ngo waje ngo ni muri Vayura none problem ihari ni yari karika abantu bo ngawe nubazi wabana bo bareka meje comprends pas ukabareka bo batakureka akuje sidavyumva franchement uramwe mu bagabo vraiment ahubwo abandi bagabo shima yuko ngize affaire turonsa hamwe y'urugo ni affaire y'urugo mugabo mu vyerekeranye n'imigenderanire ni nko kwica imigenderanire y'ibihugu ngaha urisha ibintu nukuri kw'Imana yego vraiment man none nta option ufise yo kubifita itaramushikira yo andabifutira iki wosanga bikenewe yo usanga yarabikeneye ahubwo asanga ndakoreshejwe n'Imana aho ugira a saving amahera ntihagira ingorana agira ndo ukoresheje n'Imana okay just ndavyumva muri je ne comprends pas peza manza nzozisubiramo ahubwo nenze izi mpuzu nto nazikuye Sigembona udushati twize ndahadutora nkatuzana ako ndeke kubwira umumama nkanje usanga turi mu ntambara zimwe z'impuzu n'izabana ngo nakuronkera amahera ahantu hamahera make shana bahora bakurespecta bakubwira ngo uraberewe ubuzu curunge bamenye yuko ari Vayura none bahora barespecta kuko bahora bazi ko impuzu zigurira ahantu atari Vayura nata wowe nakubwiye abantu bo we ntubazi ikasinka bamenye muri ico gihe nitukamenya
reka turabibisha turabi batari vayo ati ndakubwiye ntukiguye kijya kintu ko neza ko atazuzokoresha kandi kigwa menshi uti ntangorane jewe vraiment amahera arantera ubwo ntaco nzogura uzokizana muri vayo urahama ucutishira mu matangazo y'abarundi n'abanyarwanda bose. Natabite uraho hewe yo apere yawe hewe na ihomvye mugabo wansigiye akawujusha yo imana kuhezagire yo mana sinzi nshobora kubikubwira hewe ndumvije akawujyo ngo uravumbuye ahantu hewe ngo muri village nyene ukuntu cyo hewe ndakwinginzesha untwareyo kuri aba bana hewe oya izi mpuzu cyo impuzu za misi yose n'ingene etitanguye rero oya nakamara amazi ndakwinginze hewe ahubwo je nuko nawe nyene naciye ndakubura ngira ejo mu gitondo nzoguhamagara hewe dupange programme foko dusimbiraye ego bizu hewe ndamukiriza umugabo n'abana ego sha. Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie. Sinzi ko aka gakino hari ico kababwiye ariko ni ibintu kenshi usanga bikunze gushika na cane novuga harimwe amapoint abiri twagomba kugaragaza. Ubwa mbere ni ikintu c'uburyarya hama ica kabiri ni kuvyerekeranye n'amatamperama. Ku kintu c'uburyarya sinzi ko hari ico wobivuga ko canke duhere ku c'amatamperama. Twohera kucerekaye par exemple amatamperama ko muri aka kanya kinyo mu melancholique Olivier nawe kina nkumusanga aba melancholique bafite ico basangiye n'abakolerique iyo intumbero ariyo kuziganya nk'amahera ntibasubira gutinya abantu ico biyumviriye ico batahuye baragishika ku buryo yuko azi yuko ifo kwaja kugura impuzu muri vayura kugira areke kugura impuzu zishasha kugira ashobore kuriha ibi nibi canke ashike ku ntumbero yishizemwo ntaco bimaze ko abantu bamutwenga cyangwa batamutwenga abo mukorerike we wahubwa cyana konvoka abantu bose abariho baza gusumira muca muri vayura mwese mugabo umusanga n'umuflegmatique ko bakunda imigenderanire n'abantu kandi bashaka kuyononekara ku buryo ico mubwiye kiramukorako bisigura rero yuko umubwiye yamenye ko muhava mucisha mwijisho biramubabaza. Ashobora n'umusange no kukubesha aho yabiguriye ashobora kukubwira ko zavuye muri magazine gitangaza agaswaganya kubera iki kuko ofete umusange yibaza ko agaciro kiwe kari mu maso y'abamuraba ariko nagomba kubabwira agaciro kanyu kari muco Yesu yakoze ku musaraba ni kuvuga agaciro kanyu ntikagabanuka. Yesu yarigeze kubwira abantu bariko baramukurikira aravuga ati umuntu niyagutwara ishati uramurekera n'ikoti muri kijya gihe kwanza n'ubu biriho hari gihe uraba umuntu ko yambaye ukacumenya ha sociale yewe urugezo urwego arimo rero Yesu aravuga ati niba abatwara ishati niba abatwara ikoti igaragaza urwego murimo ne vous en faites pas kubera iyo shati si yibaha agaciro nico gituma nagomba kubabwira mwe muri ko muratumviriza ivyo ufise ivyo wambaye umudugu ugendesha inzu bamwe si yigaragaza agaciro ufise kuko ivyo biragenda canke biragwira biragabanuka biravaho birahera birasaza ariko hariyo kintu kimwe Imana yakoze ku musaraba biciye muri Kristo Yesu ico nticigera gihinduka niko gaciro kanyu. Ntibisigura ariko yuko umuntu atageza kwishimira ico Imana yamuhaye hariho ibihe by'ukuri umuntu ateza no gukoresha n'ubwenge akavuga ati muri bino bihe nta buryo bwinshi mfise bwo kugura impuzu nipfuza nkakunda kandi gukunda amamarque akugwa menshi ntivyari bibi muga hari igihe uvuga uti kino gihe ndimwo sinshobora kwipermeta kugura ibi nibi kubera uburyo ntibubempermeta mugabo ntibisigura ko ntari uw'agaciro ko nshinyiritse ko ndi umukene muri vyose no ni saison ni gihe numwanya waciyemo ni vyiza ko tuze turamenya imyanya turimo kugira tukige kuyonoha guhama umuntu amaze gutera imbere akavuga ati rero vyanshobokeye ko ndonkico kandi ndakishimiye Imana ishobora kubikoresha kugira ikwereke yuko ari umwizigirwa gukora kuronka inzu ni vyiza kuronka umuduga ni vyiza ntibisigura ko tutari dukwiye kuvyishimira gushimira Imana ko yabiduhaye ariko tugatahura yuko entre vyo natwe
hariho itandukaniro turi abana b'Imana ahubwo nitwe dutanga igiciro ku byo twufise n'ivyo twambara. Amen. Nitwe duha agaciro ivyo. Nico gituma kumbura urashobora kugenda muri garde robe yawe uraba impuzu ziriyo ugerageze ugire exercice uraba uti mbega ntazo maze amezi 6 ntazo maze umwaka ntambara canke hari niyo waguze uyambara umunsi umwe mugabe igihe wayigura wumva yuko c'est une question de vie ou de mort kugira ngo uyironke ariko nagomba kubabwira hari igihe tugura kubera iki kubera usanga ari ukwifuza des envies hari igihe tugura kugira twikompare n'abandi hari igihe tugura kuko muri uwo mwanya umubiri wari ushushe ariko ugasanga sivyo wari ukeneye. Ikintu ca kabiri naco tubona ngaha twabonye ivyerekeranye n'ubujyajya nta kintu kibabaje nko kubona ubujyajya mu bana b'Imana turi kumwe tuvyumva kumwe yo urumugisha Imana guhezagire ariko mumaze kuvana ujya n'umujenjeka ujya nibara ujya niki ariko turi kumwe yo turakundana yo twese turiko tuja hamwe ariko bene data birababaza kimwe iyo turiko turavuga ngo Imana ni yera Imana ni yera hari igihe kenshi twibaza yuko Imana idakora icaha kuko sainteté canke ukwera twama tugukompara par rapport y'icaha donc ugiye kuraba Bibiliya itwereka yuko Dieu est saint dans sa nature. Imana ni yera muri kamere yayo. Nukuvuga si yera kuva icaha gitangiye gukoreka canke kicapareje kibonetse. Ni yera kuva ibihe bidashira. Nukuvuga imbere y'imyaka n'imyaka Imana yari yera. Muri iryo jambo saint ifitaniye umuzi n'ijambo integre canke integrité bisigura iki n'igihe muri entreprise bagira intégration no kuvuga ama entreprise abiri akaja hamwe agacika imwe fusion integration donc no kuvuga ivyari bibiri vyacitse kimwe rero iyo tuvuga ngo Imana ni yera bigomba kuvuga iki bigomba kuvuga ngo ikivuga gihwanye n'ico yiyumvira gihwanye n'ikikora nta tandukaniro bihari nico gituma iyo tubwira ko igomba ko natwe tubabera igomba ko ivyo tuvuga ivyo twiyumvira ivyo dukora abantu batubona bikoresponda n'ivyo dukora abantu batatubona. Hari ijambo ry'Imana navuga ndayizi mu gifaransa ce qui n'est pas le fruit d'une conviction du péché ikitavuye mu kwemezwa ko umutima n'icaha rero bisigura yuko ikintu cyose dutegerezwa gukora gukora kuko twizeye ico tuko turakora ntibisigura yuko umuntu azovuga aharaduka avuga nabi ukuri ushobora kuvuga ukuri mu rukundo cyangwa ukabwira uwo muntu ati jewe rero sha ntituvyumva kumwe mugabo ntubifate nabi kandi sahacu ho kurinda imitima cyane gose y'abandi mugabo ni vyiza ko tuba bizigirwa mu byo dukora ugasenga Imana uti Imana peut-être kuno kuri kumubabaza mpa amajambo ajanye ariko sishaka ko yibaza ko turi kumwe kandi turi kumwe muri muno mugambi. Nimba wumva yuko nk'aka karorero Grace akumva yuko ntabirimo cyane arashaka kubwirana ataravuga ati ntaraba ready kuvyumva akamubwira ati yo Paulo mu masine muri saison yo kugura impuzu ati mugabo wakoze bigaherera ngaho ntaca kwiragiza hano hose ngurya muntu nguyu muntu bene data ivyo birakomerekeje abantu benshi birisha abantu benshi bikanatuma n'abantu batagomba kuguma kuri Yesu. Rero amakomantere yanyu turayifuza Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza tubibutsa yuko dufise chaîne zacu za YouTube na Facebook. Kuri YouTube yitwa Baho Podcast kuri Facebook naho yitwa Baho. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza bye.